hari ibihugu bihana cyane kabisa ufashwe unyuruje amafaranga y'abene gihugu mu makode penale yabo biranditsemo yuko ari igihano cyo gupfa mugabo ini wacu murabona yuko sikirenga nivyo muri kumvuga bya nivyo twariko turavuga bya facturation uri kuraba amategeko ubona yuko ari amande amande wari gutanga bacagwiza na kabiri nimba wari unyuruje miliyoni bacaguca niba ushaka ko unyuruje nk'imiliyoni zirenga 100 mugabo ukadekarara miliyoni ushaka guca nk'imiliyoni 2 umva ubongutse 98 Burkina Faso ubu bagufashe wivye naho uri mushikiranganje bakwagiriza ko wivye amafaranga baca kwambika impuzu z'igisoda bakurunka kugwana n'abajihadiste hari iyo bateye kugira nawe urabe ivyo ari vyo ugize imana ukagaruka nta ngorane natwe ntitubuzi ko twobarunge kamwe nawe najewe n'ivyashika barandumika nta ngorane ya muri Burkina Faso hari utuntu tumwe bakora ukabona ko nutuntu koko biyumviriye neza wewe utuma abandi bakena basi kuko bunya uzobona mistanteri ari wacu agiye mu kabara gasanga umuntu yarengeje ko kazobona haje umuntu ngo amande ngo y'ibihumba 500 ubundi ngo bimeze gutya mugabo ku buryo ikigo kijejwe kwegeranya uburyo bwa leta ari bobere bikurikirana ari igipolisi cojaho kugira ngo akantu kose kabaye gatuma amafaranga atinjira mu kigega ca leta kandi ategeza kwinjira habe ahantu vyanditse n'abaca babishira mu ngiro amategeko ngaha makino gihugu cyacu arabuze ahana abasuma abantu barasemereye ya revision yari barabara no pretty ya tegeko rigwanya igiturire mugabo ntigya likogwa abantu bagasaba itegeko rijanye na recouvrement des avoirs nkubiratangaje kumva bavuga ngo bagarukanye amafaranga ngo biki mugabo atantegeko bisunga hateza kubanza kubitegeko hanyuma bakaja kwaka amafaranga basuma iri hari nagomba najengire ico nshikirije ku nterano zikomeye muheje gutanga byukuri na onaye pavaje kubivuga ikintu ca civisme fiscale byukuri turabona ko ari ingorane nka hose kikacagi gisongo gisibe nikoreshwa nabi des ressources disponibles kandi ugasanga rimwe na rimwe rashaka kuba bifatanye mwabuze ibintu bikomeye uri kwaraba ku isi hari ibihugu bihana cyane kabisa ufashwe unyuruje amafaranga y'abene gihugu mu makode penale yabo biranditsemo yuko ari igihano cyo gupfa mugabo ini wacu murabona yuko sikirenga nivyo muri kumvuga bya nivyo twariko turavuga bya facturation uri kuraba amategeko ubona yuko ari amande amande wari gutanga bacagwiza na kabiri nimba wari unyuruje miliyoni bacaguca niba ushaka ko unyuruje nk'imiliyoni zirenga 100 mugabo ukadekarara miliyoni ushaka guca nk'imiliyoni 2 umva ubongutse 98 hariho rero ibibazo bikomeye nibaza ko twese nk'abarundi mbona umenga harakwengera ngo nisekeze inzego z'igihugu twese turi kumwe na gushika no ku nzego zo hasi tukagira n'icumviro naje ngume ntange nka kumwe habise kajya kwigisha patriotism muri 2015 gushika muri 2018 gutyo kuko igihugu cari mu bibazo cahariwe ivomo irifari yuko abarundi habantuze ikintu cerekana ko dushobora kubaho abo bazungu atacari ko radufasha je nkibaza yuko nico gicokenegwa ariko n'amategeko arakenerwa guhinyanyugwa yaba yagenga amayempo yaba na code penale aho bikenewe kugira ngo itunga ry'igihugu umurundi wese ahari abone ko kirazira kuko atari uko nukuri je ndiko ndabona ko bizohava bizogorana hariho numvise muri RFI cankandi bavuga ko muri Burkina Faso ubu bagufashe wivye naho uri mushikiranganje bakwagiriza ko wivye amafaranga baca kwambika impuzu z'igisoda
bakurunka kugwana n'abajihadiste hariya iyo bateye kugira nawe urabe ivyo ari vyo ugize imana ukagaruka nta ngorane natwe ntitubuzi ko twobarungika mwe nawe najewe n'ivyashika barandubika nta ngorane nukuri ni ikintu kigoye cyane hanyuma rero ku nari nabaje akabazo nticari gisabo nari nasabye ko mushakanganje yuko nk'ibije maze kwa promulgue yuko mwodufasha mukatubwira akanexe kerekana imigambi nyamukuru ahizokorerwa intara ku ntara amakomine ku makomine kugira ngo buri komine n'abene gihugu bone bati muri ya bije y'igihugu turabona yuko bwa buryo butuva ko borongera bukatugarukako kandi biraboneka azohugu nibi biboneka cyane cyane ku ma mobilisation incorporate nico nagomba nterere nahandi ho nyene iteka amaze kwivuga inshuro nyinshi cyane ngira ngo sinzi mugoshanje mari kintu igoye cyane burya muri societe hama hari abantu bashaka kubiburizamo murakoze nyene iteka murakoze ega ndabona ko biriko biraza iyo dutangura bose twarakuba twatoye byinshi ati ko barungika ku rugamba muco nico ico nico umujangaje yabyumvise nawe arakumbura bikorereka burya muri Burkina Faso hari utuntu tumwe bakora ukabona ko n'utuntu koko biyumviriye neza wewe utuma abandi bakena pasi genda ku rugamba urabe ko umwanzi wo mugabanya kizimana ntibagukwega amatwi je ndiko ndaraba harakenewe amategeko arahari mu gihugu mugabo usanga adakurikizwa je numva hakenewe ico no kwita inirwa spécifique inirwa spécifique portant sur l'évasion fiscale bijya byose abantu ibi byose mwatubwiye by'abadandaza ububare abo bose beshapa by'ama facturation électronique ubo bahaye akamashini akakanyegeza cyangwa akakugatora akaba haro ikintu neza bakabivuga hagacaboneka n'ibihano binovuga kumbure vyisununuye byojana kumbure abahinga bo bikora bakagishiramo mugabo kandi bagaca bagifita yorwa ikaca yongera igafatana n'ikijanye na remalversation économique nazo zikikajamo uko navyo nyene harahusanga kumbure abajejwe gutunganiriza igihugu muri ayo malversation batuma igihugu gisubira inyuma hakaba inirwa specifique bakemvantora ibintu byose ngira ngo n'ubushoye igitoki kuko bunya uzobona mistanteri ari wacu agiye mu kabara gasanga umuntu yarengeje ko kazobona haje umuntu ngo amande ngo y'ibihumbi 500 ubundi ngo bimeze gutya mugabo ku buryo ikigo kijejwe kwegeranya uburyo bwa leta ari obere bikurikirana ari igipolisi cojaho kugira ngo akantu kose kabaye gatuma amafaranga atinjira mu kigega ca leta kandi ategeza kwinjira habe ahantu vyanditse n'abaca babishira mu ngiro ico nibaza ko cotuma abantu bamenya ko hari itegeko specifique ribaraba kuri ako kose ko kwirengagizwa kuri ibijanye no guhana abasoma inagomba gushikira deuxième vice président misanze le diable se cache dans le vide juridique amategeko ngaha kino gihugu cyacu arabuze ahana abasoma abantu barasemereye ya revision yari barabara no pretty ya tegeko rigwanya igiturire mugabo ntigya likogwa abantu bagasaba itegeko rijanye na recouvrement des avoirs nkubiratangaje kumva bavuga ngo bagarukanye amafaranga ngo biki mugabo atantegeko bisunga hateza kubanza kubitegeko hanyuma bakaja kwaka amafaranga basuma iri hari abo mbere ngaha dushimire leta dishimira n'umushikiranganje ubutunzi sur la mise en place ya Service national dans la finance ijya nukuri bayifate mu mugongo abasuma hazogabanuka hama ikindi kintu gikomeye n'ubutungane mwa kino gihugu ubutungane mwa kino gihugu nukuri sinzi ukuntu bizaba bigenda umukuru w'igihugu yararize ari mu rumonga ati nyabuna mugore kuraraba mu butungane kuko nibwo bwateza guhana nibwo bateza gufata ya mbere
kujyana usanga hariho imanza mu butungane zitahera ukazanga nk'urubanza rumwe nk'abashinga amateka barenga 15 rukamara umwaka n'inusu hafi imyaka 2 rutaracika umuntu aribaza ati none abasoma zoheza bahanwe nabande dans une situation nk'iyo reka tutageje ngaho Excellence President